Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza, amakuru ateye ubwoba ari kuvugwa kuri Generali Arengiyome Bunyoni, aho amakuru adushikira yemeza ko umwanya n'umwanya ashobora gupfa, mu gihe andi masoko menshi yemeza ko yoba yaramaze no gupfa, ndetse amakuru adushikira akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yamugiye kumuraba ku ibohero, ahubwo ahavuye afata ingingo zikomeye cyane zerekana ko ashaka kumugandagura, kuko yahise ategeka ko uwari ujejwe kumutekera imfungurwa agomba guhita ataha akajya ahabwa imfungurwa zivuye mu ibohero, ikimenyetso kitabesha ko bamufisiye umugambi mubi, ndetse ikimenyetso kitabesha ko Perezida Evariste Ndayishimiye yipfuza ko apfa, kuko ibyo yamukoreye birateye isoni ndetse birateye ubwoba, aho ubu Bunyoni atakibasha gutambuka, ntabasha kubona, ntabasha kuvuga ndetse ntabasha no gupfungura. Byose bikaba byaraturutse ku burwayi bukomeye afise, ariko Ndayishimiye akaba yaranze kujya kumuvuza, ibiteye agahinda, kuko naho umuntu yaba ari umunyabyaha bingana gute arafise uburenganzira bwo kujyanwa kwivuza, ndetse arafise uburenganzira bwo kubaho, ntago akwiye kuvuzwa ubwo burenganzira. Ibi bikaba byababaje abarundi batari bakeya gushika ku bihangange muri CNDD-FDD. Hakaba hari amakuru avuga ko urupfu rwa Bunyoni rushobora gukwega akarambaraye mu gihugu, ndetse n'uwamwishe bikaba byamugiraho ingaruka zikomeye cyane, ariko we akaba avuga ko n'uwo yahagaritse umutima giturumbuka ataco byigeze bimutwara, bitamubujije gutwara igihugu, ko na Bunyoni atari we wamunanira. Ibi byose bikerekana agasuzuguro ndetse n'ibibazo bikomeye cyane biri mu gihugu c'u Burundi byo kutita ku gateka kazina muntu. Tubigura ko mu idonido rya makuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye agahinda, arabana n'ubwicanyi buriko burakorwa mu mihingo itandukanye y'igihugu, aho benshi mu Barundi bari guta igihugu bagahunga kubera ubwicanyi bw'imonogoza, ndetse bikaboneka ko intwaro ibifisemwo ukuboko kurekure, ariko byose bikaba biriko biraba umunsi ku munsi, leta ntigire ico ikora ngo ihagarike ubwo bwicanyi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido rya makuru. Saya gusa twabateguriye, hari n'andi menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko, kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ntavuga, ntabona, ntiyumva. Ubu nibwo butumwa twarungikiwe na bamwe mu bakora mu ibohero rikuru rya Gitega, aho babandanya gutabariza Generali Bunyoni. Bano bakozi bavuga ko bafise amakenga ko hoba hariho umugambi wo kwica Bunyoni. Ntibatahura ingene amakuru y'ingwara yiwe azwi, ariko ntihagire igikurikira. Banditse bati: mwarakoze gushira ahabona amakuru y'ingene amagara ya Generali Bunyoni yifashe. Ubutumwa bwanyu bwarashitse kure. Perezida Ndayishimiye yahavuye arungika abaja gusuzuma uko ameze. Basanze atavuga, atabona, atumva. Bishitse akavuganaho avuga ibitaroranye, aguma ameze nk'ikiyingiyingi.
ubu baramuha n'imfungurwa akanka, hari aho yemera kunywa amata gusa. Mu mwanya wa mbere bari bemeye ko aca ajanwa kwa muganga, ariko ntawe uzi ahavuye ingingo ibihagarika. Ikintu kiduteye amakenga kurusha ni umugambi wo kwirukana umukozi ajejwe kumutegurira imfungurwa. Kuva kwa Mungu mw'ijoro baraje kumubwira ko yosohoka, ariko yarabankiye, yavuze ko yamaze kuryama. Uyu munsi basubiriye kubivuga rwose ngo umukozi naveyo maze bazohere bamugaburira ibivuye mw'ibohero. Biboneka ko hashobora kuba hariho umugambi mubi cane wo kumuha isumu bakamuhohosha na rirya biboneka neza ko asa n'uwamaze kurangira. Umunyororo ni umuntu nk'abandi, arafise uburenganzira bwo kwivuza. Kumwankira kwivuza ni ukumuhohotera, ntaco bipfana n'igihano aba yarahawe. Uburenganzira bw'umunyororo Bunyoni nibwubahirizwe vuba na bwango, ibintu bitaraba bibi. Bategetsi mwibagira n'ingoga, uko mugira uwo mwahoranye ejo bundi niko namwe muzogirirwa. Nta numwe azi ejo hiwe. Nimwubahe uburenganzira bw'abapfunzwe, namwe ubwanyu buze bwubahirizwe nimwagerayo, kuko muraba mukoze igikorwa cy'ubutwari ndetse igikorwa cy'iteka, ndetse muzaba mukoze ibintu byiza cane. Uko muriko muragira Bunyoni, namwe ejo niko muzaba muriko muragirwa. Ibi nibyo benshi bavuga, bakavuga ko uko bari kugira Bunyoni uyu munsi Ndayishimiye nawe ejo azaba ari kugirwa, ndetse benshi bakemeza ko ibiriko biraba kuri Bunyoni uyu munsi ari bice cane ku bizaba kuri Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu baburira Ndayishimiye gukora ibishoboka byose agatezurira Bunyoni akajya kwivuza. Tugaruke ku bwicanyi bwabaye ndansi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi bari mu marira n'amaborogo kubera ubwicanyi buguma bwisubiriza umunsi ku munsi. Cibitoki ibiziga bishasha byatowe, abanyagihugu basaba ubutungane. Cibitoki kw'igenekerezo ry'umunani Gitugudu 2025 abantu babiri batowe bapfuye kuri uyu wa kabiri mu gitondo ku mitumba ya Ndava village na Ruhagarika muri komine Bukinanyana intara ya Bujumbura. Ibyo biziga byiyongereye ku rukurikirane rw'ibiziga bitorwa canke bimaze amezi menshi bitorwa mu karere ka Cibitoki gahana imbibi niyo komine. Hamaze guharurwa ibiziga bishika 13 kuva mu kwezi kwa kane kubw'ibiharuro bya SS Media Burundi. Uwa mbere amenyekanye ko yitwa Roti yaba ku mutumba Ndava village, kubw'intahe yari yavuye kumuhana iwe buca bwaho, akaba yari yashoye impene yoba yaguzwe ibihumbi 450. Inyuma yo kugurishwa iyo mpene yoba yaciye anywa urwagwa ari kumwe n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi muri ako karere nyine. Urwo rwaruka rwo rwaramukubise cane imbere yo kumwiba ayo mafaranga. Mu gihe yari yakomeretse cane yaciye ajanwa ku kirindiro cy'igipolisi, igipolisi kiranka kumutora. Urwo rwaruka rwoba rwahawe itegeko ryo kumujana ku bitaro, ariko rwoba rwamutaye mu ruzi Kagunuzi. Ikiziga ciwe catowe bukeye ubwaho caratwawe gushika ku ruzi Rusizi. Imbonerakure 3 harimwo umukuru w'umutumba zarahagaritswe ku Ndava ku mvo z'ibyo byabaye, zaciye zijanwa mu gasho k'igipolisi Bukinanyana ku mvo z'amatohoza. Ikiziga kigira kabiri catowe ku nkengera y'uruzi Muhira. Uwo munsi nyine ikindi kiziga c'umugabo caratowe ku nkengero y'uruzi Muhira, ibiganza bifatanijwe n'ishati. Uwo yishwe atamenyekanye yaciye afurwa aho nyine. Abanyagihugu bo ku Ruhagarika bababaye basaba ko abakoze iryo bara bamenyekana bagashengezwa mu butungane. Akarere karangwa n'itorwa ry'ibiziga. Ibyo biziga bibiri bubasha byatowe byiyongereye ku bindi byahora bitorwa kuva mu kwezi kwa kane. Ibiziga bishika 13 byaratowe mu bice byinshi by'akarere ka Cibitoki gahana urubi na Bukinanyana. Byinshi muri ibyo byaciye bihambwa byihuse bitamenyekanye canke bipimwe ngo hakorwe amatohoza. Indongo zisigura ko ari nkenerwa gukingira abanyagihugu indwara zo bandukira. Insiguro abanyagihugu babona ko zidahagije. Abantu barapfa badahambwa ata muntu n'umwe abamenye.
byabaye umugenzo uteye amakenga, niko umunyagihugu wo mu Rugombo agaragaza umubabaro, akavuga ko byose biba byakozwe n'ubutegetsi. Indongozi zemeza ko hagiye gukorwa amatohoza. Abajejwe intwaro n'igipolisi Bukinanyana baremeza ko batanguje amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane uburyo abo bantu bapfamwo. Baremeza ko umuntu wese afise uruhara muri urwo bwicanyi azokurikiranwa n'amategeko. Hagati aho abanyagihugu burengero bw'igihugu babandanya babayeho mu bwoba, bagasaba ko kudahana kohagarara vuba na bwango, kuko ibiriko biraba biteye ubwoba ndetse biteye isoni kubona biri kuba ku butegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bwaje buvuga ko buje gucingira abene gihugu. Rugombo umukenyezi akiri muto yatowe yishwe yaciwe umutwe, umubakanye ariko araronderwa. Rugombo ku igenekerezo ry'umunani Gitugudu 2025 ikiziga ca Everine Mukamariza w'imyaka 20 caratowe kuri uyu wa kabiri mu gitondo mu nzu yiwe iri ku mutumba Mutambara muri komine Rumonge, intara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi. Uwo mukenyezi yoba yaciwe umutwe ku bw'ibyibonekeje aho ico kiziga catowe. Abanyagihugu bavuga ko ari ubwicanyi buteye ubwoba. Uwo yishwe yatowe mu nzu yiwe iri mu gice citwa Mujimwema, kirimwo ahanini imiryango yahungutse iva muri Tanzania. Abanyagihugu babaye bavuga ko bateye ubwoba n'agahinda. Yari yugaraniwe mu nzu iwe, urugi rumaze gusiturwa, ikiziga ciwe casanzwe giciye umutwe, niko wabibonye yigana. Umugabo ariko araronderwa urugo rwahora mu matate. Wahora yubakanye n'umuhisi ariko araronderwa n'igipolisi. Kubw'amasoko menshi uwo muryango wari wimukiye ku mutumba wa Mutambara uvuye muri zone Mudende muri komine yahoze ari Buyengero, ubu yabaye igice ca komine Rugombo inyuma y'indinganizo shasha mu bijanye n'intwaro. Ababanyi bavuga ko abo bakubakanye bahora bama mu matate, ntibari babanye neza. Ibyo byatera amakenga ababanyi, bivugwa n'umwe mu banyagihugu atashimye kwivuga. Ubwicanyi bugira kabiri busa mu kiringo kidashika ukwezi. Abanyagihugu bo ku mutumba Butambara bariyamiriza amabi akorerwa abakenyezi ku buryo bwisubiriza. Ku bwabo uwo mukenyezi agira kabiri yishwe mu buryo bumwe kuri uwo mutumba nyine mu kiringo kidashika amezi 3. Abakenyezi bakiri bato babiri bishwe baciwe umutwe ku mutumba umwe. Ico si uguhamana. Dushaka ko ubutungane bukora, niko umwe mu banyagihugu agaragaza umubabaro. Akarere kari mu ruhagarara, ubwoba buguma bwiyongera ku Mutambara, aho abanyagihugu benshi basaba ko hotsimbatazwa umutekano kandi n'igipolisi kikiyongerezwa muri ako gace. Igipolisi cy'Amiramabi kivuga ko cuguruye amatohoza kugira ngo kimenye abakoze uwo bwicanyi n'icabitumye. Umwanya ntidushobora kwemeza uwakoze ubwo bwicanyi canke icabitumye, ariko byose biriko birakorwa kugira ngo umuco uboneke kuri ibyo, niko isoko mu gipolisi ca Rumonge rimenyesha. Akamo ko gukingira abakenyezi iryo bara riheruka kugwa risubiriye kwerekana ko amabi akorwa mu ngo hamwe n'ihohoterwa y'abakenyezi ricibonekeza. Abatari bake basaba ko abakenyezi bokingirwa mu ntumbero yo kwirinda ubwicanyi nk'ubwo busubira kwibonekeza. Ababa ku mutumba bakiri mu mubabaro barindiriye ico ubutungane n'ukuri ku bwicanyi bwakorewe Everine Mukamariza, aho bavuga ko bakeneye ubutungane vuba na bwango, bitaba ibyo abanyagihugu bakiga kwihanira. Ibi bikaba bihanwa n'itegeko kwihanira. Mu kandi kanya kari buze turaza nanone tubaha amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu nda y'ubutegetsi, aho ibintu bitoroshe mu bihangange, aho bariko baranyinyurana ku rugero ruteye ubwoba. Ikibanza ca 2027 co kuba umukuru w'igihugu kikaba giteje ibibazo bikomeye cyane mu gihugu, cyane cyane muri CNDD-FDD, kuko CNDD-FDD ubwayo ntibona neza Ndayishimiye. Amakuru menshi akaba avuga ko Ndayishimiye n'ashaka kongera kwitoza, ariko
batazabimwemerera ahubwo bariko barategura undi. Ibi byose akaba ari ibishobora gutera akajagari mu gihugu na rirya biboneka neza ko igihugu cyamaze kujya mu ibarabara, igihugu kiri mu kajagari ndetse igihugu cyamaze gusambuka. Ibi byose bikaba bigaragaza ububegito bw'abatwara igihugu ndetse bikaba bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi kidateze gutera imbere mu gihe kiri mu njyane zifatiye ku matati ari mu migambwe imwe imwe, ndetse benshi bakemeza ko Ndayishimiye yasubije igihugu inyuma ku rugero ruteye ubwoba, ata murundi w'incabwenge yari akwiye kongera kumushira imbere ngo atware igihugu. Murabikurikira amakuru yacu, hanyuma wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.